Mwakoze kuba mwatoye BTV mu izindi mbonesha kure zitandukanye n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikinga, imoto eka mbere na bajaji nta burenganzira zifise bwo kuza mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no mu mice imwe y'amakomine guhera ku genekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu vyavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu turabashikiriza murano makuru. Nayo ihinguriro rikora umwavu fomi ryahawe iminsi itarenga 10 kugira ngo ribe ryaronkeje abene gihugu bose basavye umwavu kugira ngo babe bawuronse. Nayo makuru twateguye mu kanya aya n'ayandi n'idonido ryayo. Ndasubiye kubeha ikaze. Nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara amakinga, amapikipiki eka mbere n'amabajaji ngo nta burenganzira afise bwo gusubira kwinjira mu gisagara ca Bujumbura no mu mice imwe igize amakomine yo mu gihugu hagati. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri no munsi, akaba yabishikirije bivanye n'ingene ngo hariko aragwirirana amasanganya ategwa n'ingendeshwa. Tumukurikira. Guherejo muca mutangira gusigurira abo bantu batunze ivyo vyuma. Iyi zone yose irimo hagati abavuze bidatembera, ico ngira nongereko nta nikibayo nta nigitahayo. Iyo zone yose twavuze ndabigarutseko, iyo yose y'indani kugimeze nta moto itahayo, nta bajaji itahayo, nta kinga ritahayo. Muri iyo zone kujya bayiderimise, imoto tubonayo ni moto y'igipolisi, ni moto ifise plaque ya leta gusa. Nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose. Urarura mugabo uranyobwa kandi umuntu arawumira ugashikayo. None ivyo tuzoba twabisize mu ngiro gushika ryari. Nababwiye guhereje ko mugiye gusigura gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Itariki 11 azoba ari kuwa kane. Ivyo vyuma vyose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone. Yabara amasosiyete yabara maki na kimwe tubona mwahindani. Ngo je nkorera ngo societe de transport ngo telecommunication wapi. Ngo je n'umujournaliste ntihagire n'ubuhirahira ngo ashiremo baje. Ngo yatanze baje ngo umuntu asirikire muri iyo zone. Person hanumwe. Nta exception nta nimwe. Ni kuri twese nta mwana n'ikinono. Iyo leta mvyeyi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yahaye kandi itegeko ishira hamwe canke ihinguriro rikora umwavu fomi kuba ryaronkeje abene igihugu bose basavye umwavu bitarenga kugenekerezo rya 10, bitarenga mu minsi 10 kugira ngo abo banyagihugu bose babe baronse uyo mwavu basavye kandi bakaba bamaze mbere no kurihira. Jessica Karene Ingabire. Iyo nama yahuje umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano mu nyamabanga ntayigarizwa umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, abakozi bakuru b'ihinguriro fomi babura amatara y'intara z'u Burundi hamwe n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara zose ku cicaro gikuru c'ihinguriro fomi. Intumbero yayo kwari kurabira hamwe ibijanye n'igihe ca B c'uburimyi c'umwaka wa 2021 ushira 2022 hamwe n'ikibazo kijanye n'umwavu abanyagihugu bataronka neza nkuko babura amatari bagiye barabishikiriza. Simon Ntirampeba umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi yarimishije abarongo yabandi ko umwimbu ugiye kugwizwa. Ifumbire mu gihugu cyacu cy'u Burundi itera isaba kugishi uretse ko ifumbire ikiza mu myaka ya 80 hatangwa amatoni yababa 11 mwaka wose. Mugabo uno munsi mu 2022 na rimwe hatanzwe amatoni yababa 101 mwaka wose. Bisigura yuko ifumbire irikira duga ku murindi muremure. Uraze mwaka uheze ukaraba n'ubu twongeye ko amatori 10,000. Iko ndaraba aho tugeze uyu munsi, nkaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze itariki. Ndabona yuko umuntu yorema yuko byukuri izi toni zababa 10,000 biburamo tuzoba twabirose. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano akaba yahaye iminsi 10 ishiramwe fomi kuba ryakemwe ikibazo kijanye n'umwavu muke. Basavye ngo twaye iminsi 15 ngo babashikanye ifumbire. Mugabo
natwe turafise iyo menasi y'abene igihugu babona yuko ibihe bibajanye. Aha niho rero fomi mbe mukora ijoro n'umurango canke mukora ku murango gusa. Aha rero tubasaba oya na dimanche ca yinjiramwo mbe mwasabye imisi 15 tugire tubahe gushika 10 jours ifumbire yose izobe yashitse yitegerezwa kuki. Mu gihugu cose ico bahurizako nuko ifumbire mu bwoko bwa imbura na tutahaza ikoreshwa cane cane ku biterwa vy'umuceri, ibiraya, ibigori n'ibiharage ariyo kwihutirwa kuko ikenerwa cane. Iyo ngingo yuko abenegihugu basavye ifumbire boba bayironse mu minsi 10 ifashwe mu gihe abarimyi bo mu ntara ya Ngozi bariko baridoga basaba batakamba yuko ahubwo bosubizwa amafaranga batanze muri fomi kugira ngo bafumbigurira uyo mwavu ku kiro. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Abarimyi bo mu ntara ya Ngozi ngo ntibakigirayo bacira nayo bamira inyuma yo kurindira ifumbire amaso agahera mu nzira. Abo bene gihugu bakidogera ishirahamwe rikora iryo fumbire kuko bacerewe gutera ibiharage. Ikibazo cy'ifumbire cyabaye kayobera bahiye. Ntango ya mbere avasi twarayalise 500. Tuba tuzi yuko batora avasi batapanga imifuko iducumenga turabagabiye. Natwe dutanze avasi tugera twize tujyohe tuvuga ati ifumbire irime neza twayirihe yabonetse. Ahagiye hose guhiga ifumbire nta fumbire ihari, nakabonetse kose ubu kironkera abantu b'abadandaza bandikishije umwavu urenga kuva gato ku mifuko 5 kugera ku mifuko 10. Ni yewe waba ufise agafuko kamwe nka twebwe tubabarimyi burya no kuvuga udyatanze 2 canke utange igihombe ako gafuko ntushobora kukaronka. Abo barimyi bo mu ntara ya Ngozi bagasaba gusubizwa amahera yabo kugira bagura ifumbire ku badandaji. Nosaba yuko batusubiza amafaranga yacu twabahaye nimba babona yuko umenga iyo fumbire ntayihari. Uye imisi maze kuzenga n'indwi 2 urugendo rwanduhitse. Icyo mbona rero shavu twege dufise abarimyi nuko twobaza ukuntu iyo fumbire ko twayirihiye ihari no kwidahari tubwize ukuri amafaranga yacu nkuko havuye abivuze adusubize tuje kugura ku kiro. Ivyo biruko mu gihe abo barimyi batanze amahera yose asabwa kugira baronswe ifumbire. Inama nshingamateka yemeje kuri uno munsi integuro y'ibwirizwa ryemeza amafaranga ategerezwa gutekererwa abakozi bavuye mu kazi ico bita pension. Umushikiranganje Imede Sabushimike yari yaje gusigura iyo nteguro mu nama nshingamateka akaba yamenyesheje yuko atamukukuruke azosubira kuronswa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 30. Desire Sindihebura yiriwe mu nama nshingamateka. Umushikiranganje Imede Sabushimike amaze gushikiriza imvonimano yatumye iyo nteguro y'itegeko iraba ibyo gutegekaniriza kazoza abakozi isubirwamwo kubijanye no kongereza pasio. Umushingamateka Sylvestre Ngendakumana yabajije impamvu bafatiye ku itariki y'uwa mbere 2020 akibaza abakukurutse imbere yaho uko bizogenda. Abagiye mu zabukuru itariki mu kwezi kwa mbere mu 2020 bari muri meme situation nk'abagiye mu zabukuru imyaka y'imbere. Nashaka rero nsaba umuco igituma bafatiye kuri ino tariki. Umushikiranganje Imede Sabushimike yishuye ko bisunze ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije umunsi yimikwa. Tucubaka iri bwirizwa twisunze nkuko twabyishuye twisunze ijambo nyene cyubahira umukuru w'igihugu yashikirije turaba n'umwaka yarivugiyemwo. Hama ikindi naco nuko tumvise amategeko abirekura yuko retroactivité ishoboka mu ibwirizwa. Kuri ico kibazo nyene umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giraze Ndabirabe avuga ko bafashe abakukuruke kuva kera leta itobivamwo kuko batoronka n'uburyo bakoresha. Ico gihugu cyoshobora gufata iyo ngingo yoshobora kugira ngo mete turomonde ntuze niko byari byiza mugabo ubwo bubasha financier yoshobora kugira ngo ishobore gushira abo bantu bose bapfuye babaye rote bagize gute ibashire ku munzani umwe. Ubwo buryo ntibwoboneka
iryo tegeko rikaba ritomora ko umuntu azokukuruka azohabwa pansiyo y'umushahara ahemberwa ko wa nyuma, ariko ku bakozi ba leta ikaba yafashe ingingo ko atamukukuruke azosubira kuronka amafaranga ari munsi y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 110 bari ngaho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Leta y'u Burundi irashima bikorwa na Eklezia Katolika muri kino gihugu, haba mu kubaka imitima eka mbere no mu bikorwa vy'iterambere. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza hari mu gihe yaraje kwakira intumwa nyene ubweranda Papa mu Burundi Musenyeri Dieudonné Datono. Tukurikire icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Duhejeje kwakira umwubahwa asabikira Papa mu gihugu cacu c'u Burundi. No musi rero yayashimye kuza kugira ngo tuganire tumwifuza bwa mbere ho kugira amahirwe yuko igikorwa ciwe ciza cane rwose ngaha mu Burundi. Tuza turamenyesha yuko igihugu cacu c'u Burundi gisanzwe ari igihugu cemera cane, kuko mbere n'ubwirizwa shingiro rya Repubulika yacu y'u Burundi murazi neza yuko shira imbere Imana. Twaganiriye kandi turamukengurukira yuko dushima ingene Eklezia Katolika ngaha mu Burundi ikorana neza cane rwose na leta y'u Burundi, ico kumwe mbere yandi masezerano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twakenguruka yuko mu kusanasana imitima umunsi ku munsi batibagira n'ibindi bikorwa bijanye n'iterambere mu buzima bw'umuntu. Murazi neza yuko hariho amashuri menshi Eklezia Katolika ifasha mu itunganya ryayo, rya ishuri ryitwa Sous Convention Catholique, haba mu mashuri mato yisumbuye, kandi yatangeka soko amatuka tugenda tuja imbere. Turamubwira yuko leta y'u Burundi uye bose abantu bose baza kugira ngo duteze igihugu cacu imbere, ariko kandi mu bwigenge bw'igihugu tukabusize inyuma. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'umukenyezi Femme ngo rigiye kubandanya rifashanya n'ibikorwa bikorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ivyo bikaba ari bimwe mu byavugiwe mu mubonano umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahaye userukira ONU Femme mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Hari kuri uno munsi mu gitondo, nawe akaba yitwa Maxime Haoyi Noto. Kurikira Jean Bosco Girukwishaka n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri OPDD, niwe yagira ivyavugiwe. Nico bahira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahejeje kwakira userukira ishirahamwe mpuzamakungu NIFA mu karere ka Afrika k'ubuseruko n'ubumanuko. Hanyuma muri ico kiyago ubutumwa bwa mbere bwa mugenza bwa ubwo kumukeza, aho bamukeza ku bikorwa bitandukanye amazi gihari kararangura. Iruhande rero y'ubwo butumwa bwo kumukeza baciye baganira ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birarangurwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijanye ahanini no gushigikira ineza y'umukenyezi no gushigikira umukenyezi mu bikorwa bitandukanye. Aho rero bagarutse ku mugambi usanzwe uri imbere cyane ujanye no gutuza ingwara zo gufungura nabi mu gihugu ku bana bari munsi y'imyaka 5 no ku bageze mu za bukuru, n'ibikorwa byo gushigikira kiriya kigo c'Igitega Centre Rumuri gisanzwe gishigikira abakenyezi bafise ingwara zo mu kigo. Ivyo vyose rero babigarutseko, barerekana ko biteguriye kubishigikira nk'uko vyari bisanzwe, kandi tukazobandanya
dukorana n'amashirahamwe hamwe mpuzamakungu ari ngaha mu Burundi asanzwe akorana n'ibiro vya nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Murakoze mwebwe mwese mwariko murakwirikirana amakuru kuri BTV, aha niho agarukiye. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora gushikaho ndayabashikiriza. Ntibagaye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu bimashikira aho mwibereye. Desire Sindihebura niwe yarayahagarikiye, nkaba ndamushimiye mwe vyimva mutima, naho ubutaha murakoze.